Wakunze bw'ino cyacu widitwa barambwije aho muhereye mu mpande zine z'isi ndetse no mu mahanga muri kumwe nanjye Station Romantique mu kiganiro cha bita Widi rero mukizwa na Bishop TV vatikanije na Jumuiya TV batufasha mu kumenyekanisha ibyo muri ko murakora hirya no hino nkuko mubizi ko mutubasanga muri ko murakorera rimwe na rimwe kugira ngo twereka aho nivyo biriko birakorerwa mu Burundi ko biriko birakorwa aho iterambere ry'ugwaruka rigeze novuga muri rusange uno musi rero novuga ko ari umunsi udasanzwe aho twagiye gutembera novuga hirya gato y'igisagara cya Bujumbura aho bita mu Rubirizi atwagiye kuraba umwe mu entrepreneur umwe mu ko barakora mu bijanye no gukora amatelefone ivyuma ndetse asanzwe akora n'ibintu vy'amatelefone amaradiyo amateleviziyo amaze no gukora akantu gashasha aho amaze gukora ampli wenyene ubwiwe ampli ikora ku vyuma bitandukanye ndetse ifise n'inguvu nyinshi novuga ko numwe mu gwaruka rukiri ruto cyane ariko ruko ragerageza kugira ngo shobora kuzana ibintu bishasha muri ya ntembe yo kwiteza imbere ndetse no mu kwihangira imirimo mugumane nacu kugira ngo mwumve vyinshi byo mu entrepreneur ariko arakora mu iterambere ryiwe ndetse n'igihugu murakoze cyane. Uyu ni wa mu jeune entrepreneur twababwira ariko arakora idasanzwe mu bijanye no guhingura utuntu tw'utwuma tumusabe utwidondora. Amazina yanje bayintande ku bwa Enoch nk'abandi musije mai in Burundian dukorera mu Kamenge ariko mu mwanya ibikorwa byanje ndabikorera mu Rubirizi ego wobwira muri make bako badukurikirana ibyo musanzwe mukora neza na neza. Dukora ibintu byinshi by'ubwoko butandukanye aha nta beshi cyo umuntu adakora ni frigo nyene ariko ibindi byose umuntu arashobora kubikora dukoresha mu bisanzwe biri nko muri electronique byose urumva turajaniranye. Mutubwira nk'ivyo mumaze gukora ibyo tumaze gukora giti kiwacu cyangwa ibyo tumaze gukora by'abakiriya hari amapiano amasubwoofer amabafre asanzwe ama amplificateur hari amatelefone y'ubwoko bwose butandukanye hano turakora installation y'amatara mu nzu turagukorera mu bisanzwe byinshi vraiment turagerageza. Mbega Enoch uyu mwuga wawutanguye ryari wawutanguye gute? Umwuga icyumviro ni mutama wanje yakishize mu bwa mbere bivanye n'ishure kuntu byari ko biragenda jewe naciye mitamo arancaguza tora umwuga ushobora kuba wo kwiga cyane tora umwuga wo kwiga amatelefone acarandira amafaranga aho hari mu ntara ya Gitega andira amafaranga ni umwuga wo gukora amatelefone mu ntara ya Gitega ariko mu nyuma yaho mbona ati sinarangije inza kubandanya amashure ni Bujumbura iyo kwiga ibijanye na electronique niko kwibingibi muri ko murabona ndiko ndavuga muri umwanya. Mbega twavuga ko ubumenyi bwose wahawe n'umuvyeyi wawe canke ari undi ubumenyi warasumye ahandi hano ku rundi ruhande rw'iwawe? Ubumenyi bwa mbere cyari cyumviro cya mutama wo kuntanguriza icyumviro cyo kwiga umwuga ariko ibindi bintu byose nagenda bikura ahantu hatandukanye ariko ndafise uwanyigishije nuko tutari kumwe muri uwo mwanya ariho mu bisanzwe. Twabasanze aho mukorera mu Rubirizi mbega abakiriya kijanye n'abakiriya cifashe gute ngaha mu karere? Kijanye n'abakiriya sindamaze igihe kirekire ndamaze igihe gito cyane ego aye kurya ndayaronka aye kuriha inzu nkashobora kuyaronka ariko nizera mu Misiri imbere yuko nayo imigambi ashobora kugaragara kwa ndamaze igihe gito cyane ego. Mbega ko twabasanze aha mu Rubirizi muri ko murakora gute kugira ngo muzogire n'ubundi burere ngaha ahandi hantu hatandukanye nko mu makati atandukanye cyangwa mu gihugu cyose? Kubijyanye no gukora buryo umuntu ashobora gukoramo ndiko nifuza kugira ku rwego rwa mu Burundi bamenyira izina bamenye yuko iki gikorwa kigomba kwamamara ndetse turetse no mu Burundi no muri Afrika si hose bashoboye gukora ibintu nk'ibi benshi babura uburyo kandi mu bisanzwe bamwe barabizi ariko icyo nifuza nkaramuka ndose uburyo no hanze y'igihugu urashobora gushingayo irigara
aka business ego mumu. Mbega nutuhe tundi tuntu umaze gukora dushasha tutamenyerewe ngaha mu Burundi bavuga ko dushasha warivumburiye wewe? Bo hano ndashobora kuba naravumbuye cyo bita ampli, niyo mpamvu mubona atari na housing y'umuzungu. Iyi housing ni housing vraiment ntabwo ari y'umuzungu, ariko biragaragara neza yuko iforoma yayo misanzu nje nayikoreye. Ampli iyi niyo nivumburiye, irakora, irasunika bafre vraiment na fideke yaho iyivuza. Ego hakaba hari n'ikindi kintu ndiko ndakora nubwo ntakizanye kubera siniko nagikorera ngaha, hari amasanda gikorerako. Nzobazane mu munsi umwe drone kubera nizapfuye turazisubiramo, ariko hari ubushakashatsi umuntu yikorera giti ciwe kandi bisigura ko kigaragaza hanini mbona nakirangije, mbona ata bintu byo nzana intambamye. Umuriko murakora agira mwiteze imbere, mbega iri hinguriro ryanyu canke ubushakashatsi bwanyu nikihe kintu umwiteze ko izabifasha urundi gwaruka? Bo icyo tuzofasha urundi gwaruka rubishoboye, jewe ndakubwira nkaramuka ndose umutahe, ndashaka kuzigisha gwaruka nubwo atazafite amafaranga ko bukene bubaho, nzomwigisha ariko dusinyirane anyemerere yuko inyuma yo kwiga dukorane, hama tuzohara ibiharuro by'ukora mwigishije mu nyuma ariko yamenye, hama turiko turakora ariko yinjiza amafaranga. Murakora amatelefone, murakora n'ibindi, mbega nk'amakampani ariko arakora asanzwe akora nk'amatelefone ngo yasaba iki? Amakampani ariko arakora mu iki gihugu icyo no yasaba nuko yomenya yuko hari izindi mpano ziko ziravuka hano, bagerageze barabe ngene basi bashobora gutanga ubuzi, kubera hariho abantu batariko barabona kandi bazi gukora neza by'ukuri. Nka jewe by'amatelefone narabikozemo, namaze kubikora mu gihe kinini kandi namaze kubibona ukwibesha no kutibesha. Mu bisanzwe no basaba yuko baze nabo bazi baribuka n'abari inyuma, kubera natwe abafundi tuba tubizi, turashobora kumva ni guterera ama PS, ibyo byose turabizi mu bisanzwe. Ego mbega Enoke nk'ugwaruka uburureze amaboko agwiteze ko rindi akazi ko muri leta agurize kubangaje hanaka nkawe nko amaze kwishingira akazi kandi kamubeshijeho niye mano werezwa gwaruka? Icyo no kwita leta ni jewe kandi leta ni wewe, tutarinze kuvuga ngo tuteze amaboko naka, turashobora gukura amaboko mu mpuzu natwe tugakora. Nkuko narimvuze ati akazi kacu ni karabuwize cyangwa utize, nubwo warize amakaminuza n'amakaminuza ntuba warize bino. Nkuko abakeneye ubuzi bwo muri leta ari benshi, nawe ushobora kubibyurira amaboko yawe ugakora, hama ibintu bikagenda neza utarinze kuvuga ngo bya leta. Oyaye leta ni wewe, leta ni jewe, niko ndavyibaza. Navuze twabasanze mu rubiriza, ariko murashaka gutanga ama adresse ganga bakeneye bashobora kubaronka byoroshe, aho mukorera nka nimero ka telefone ndetse n'ukundi kuntu abantu bose bashaka aba bakeneye ko mubakorera ibintu kanaka bashaka kubaronkako? Aho dukorera adresse yacu nkorera mu rubirizi impande y'isoko, ariko nkuko dushobora gufatirwa tukaja mu mihinga itandukanye cyangwa tukaja mu bihugu bitandukanye, birashika tukagerayo naho nyine nta kibazo. Ego ndashobora gutanga nimero ya telefone yanje, nimero ya WhatsApp ni 66 15 367, nimero isanzwe sigaye nkoresha ni 79 616 434. Iyo niyo adresse ya mbere ifite mu buzima bwanjye. Cyo no tekerera nk'ugwaruka mukaramo ko mu muzu muze dukore duteze imbere igihugu dufashanye. Kandi bakunze ibiganiro cyacu, ibiganiro bita Widi nshizwe na Bishop TV fariganje na Jumia TV, mwumvise byinshi bitandukanye. Uyu mujene entrepreneur ari karakora, mwumvise ko amaze gukora ampri wenyene yikoreye mu bwenge bwiwe, mwumvise ko afise byinshi ashaka kuzosangiza arundi gwaruka, mwumvise ko afise n'ikindi kintu gishasha ari karakora, ariko nibaza ko tuzobereka hanyuma, ariko aragerageza ubushakashatsi bwo kuzokora drone
ikorewe mu Burundi nibaza ko ivyo muzosha muyibona mu kindi gihe gikurikira ni yaba yaramaze gutanga ico gikorwa tubashimire cyane mwebwe muko marukurikirana ku mande mu bice bitandukanye tubutse ko tubafasha kumenyekanisha byo muri ko murakora mu kubasanga aho mukorera ni Bishop TV ifadikanije na Jumuiya TV ndabutse yuko kandi inyuma ya kamera muri kumwe n'umukameraman umushasha yitwa Thierry Iradukunda mugumane nacu hanyuma abifuza ko tubafasha kumenyekanisha byo bariko barakora murahawe ikaze ku ma platform yacu ama nimero ya telefone agenda ariko hama dukora kugira ngo dutere imbere je ntere imbere mu kubafasha muri bintu ko nabafasha nawe utere imbere maze twese duteze imbere igihugu murakoze cyane.